mwaka nyene turimo birumvikana ni match novuga z'amajonjoro bakina zibiri wibanze no gusubiriza ariko birazwi yuko bigoye cyane gose bikitugoye ivyerekeye ikibuga bizoba ngombwa rero yuko runo rukino zino nkino zibiri tuzikinira novuga mu gihugu ca Mali birumvikana ko rero bimeze hari ibihugu novuga bigera kuri bitanu bona neza na neza yuko bobo ivyeregeye izino nkino z'amajonjora bitabaraba kuko bivanye n'ukungene bahagaze neza kuri classement ya FIFA uraza kubona yuko bobo bamaze kuba novuga batakogwa ko nino turu ya mbere y'amajonjora hari igihugu ca Afrika yefo coco gifise kino gikombe ca Afrika ca 2022 birumvikana ariko kandi uraza kubona nk'igihugu ca Maroc bobo bazokwakira rino higanwa hari igihugu ca Cameroon igihugu ca Cote d'Ivoire igihugu ca Ghana igihugu ca Nigeria ndetse n'igihugu ca Zambia murumva ko birenga bitanu ibi bihugu byose ntabwo novuga bobo begwa novuga niki kintu cyo gukina inkino za mbere z'amajonjora ndakwibutse gusa yuko hagati y'Uburundi na Burkina Faso uzo kwitwara neza karengana novuga ino turu ya mbere azoca atana mu mitwe ku yindi turi kurikira hagati y'uzoba yatsinze hagati ya Djibouti ndetse n'igihugu ca Togo mwaramutse neza kiki mwaramutse gose Alonso ndakuramutsa ndamutsa nabare kwa dukurikirana bose nize ko bameze neza nkuko natumeze neza amakuru yawe yo kuva ku munsi wejo makuru ameze neza kuva ku munsi wejo urazi ko twirigwanye ibintu bimeze neza nabo twari turi kumwe je meze neza kabisa nabandi nibaze ko bameze nk'undabivuze kabisa ndashimira uhoraho nuko turi kumwe na Kiki rero muri studio twamaze no webwa kuba babiri hano Kiki nako ndavuga kuri no equipe yacu nserukira y'abigeme bona ko novuga z'amajonjora ni qualification kurondera tike gikombe ca Afrika duherukamwo hari muri 2021 nimba nihenze ni edition ni heze igikombe catahukanye na Afrika y'Epfo birumvikana rero ugiye kuraba ni abigeme bacu ubona ko bariko barategurwa neza cyane gose ndetse kwabona ko imyimenyerezo novuga ikibandanya ku munsi wejo imyimenyerezo yabo yari yatewe iteka n'icegera ca mbere novuga cyurongoye ishira mu ry'umupira w'amaguru Arcade ni mubona ariko kandi abakinyi baba international bose bari bahishikiye nako bari bose baramaze kuba bahambye mu guserukira gihugu ababasha Jafari aba Sandrine bino bintu bivuze iki kuba novuga hariko hagigwa campaign mwene ariko izo ndongozi zikaza novuga gushigikira icambere Alonso nuko icerekeye gutegura abo bigeme bariko barategura izo nkino nivyo barategurwa barahamagagwa hamagategurwa ariko burya indongozi ugushika kwabo no kwerekana yuko ati turabashigikiye turi kumwe na mwebwe ngira benshi bayibonye yuko nkuko bivuze ati icegera cy'usanze arongo ishaba ryo mupira maguru hano mu Burundi Arcade ni mubona yarashoye gushika hari kuri centre technique kugira ngo arabimenyezo abereke yuko bari kumwe nabo bashigikiye batera intege ndetse aranicarana bamwe badasanzwe baza babakina ngaha mu Burundi baricana baraganira baramubwira ingene ko aritwara ndavuga nka Sandrine aramubwira ati je muri Egiputa bimeze gutya ibintu bimeze uku nje gufasha igihugu nje kugira ndabe yuko bishobotse iyi qualification twosura kuyironka uraza ko tugize kuyironka rimwe ariko ati katurabe ko twoyironka no munsi Alonso dufise hariho opportunity dufise kugira Sandrine muri Egiputa twagira abandi bakinyi bakina ahandi hana atari ngaha mu Burundi ni vya bintu tuvuga tuti nabigeme c'est vrai ariko nivyo hari urwego tutarashikako ariko uno munsi nimba hari umukinyi washobora gushima aha mu karere bakamutwara akaja kuraba handi ingene bimeze iyo ni opportunity turonka kandi nakaryo keza kuraba ingene dushobora gukura mu mupira w'amaguru mu bigeme rero iyi qualification dushoye kuronka nko Arcade yagiye avuga ati
ndabasavye mwitegure mugerageze muduhe ya qualification yo muri CAN tuyiheruka kera umunezero musubire mu duhe rero ni ikintu ciza yakoze kubereka yuko abateye intege ari kumwe nabo federation ibashigikiye igihugu kibashigikiye rero mvuga nti bene umumenyereza wabo hariya Daniel andi baza yuko bizogenda neza bagashobora kuduha iyo qualification bikunze byo bari ikintu ciza cyane gose bikunze cyo bari ikintu ciza cyane gose hagati aho rero murabizi neza yuko ata mwanya usigaye nta mwanya usigaye urukino novuga ni vuba cyane gose hari yanye kabona rero yuko byukuri ino equipe ari equipe byukuri yo gushigikirwa bikomeye uribuka bagenda novuga muri zino nkino za kane yuko nyakubahwa mutambukanyi umukuru w'igihugu yishikiye hajya ku kibuga arabatekerera impanuro arabasezera hama biragenda neza kuri no curo nitwizere yuko naho nyene novuga ko turiko turabona n'izi ndongozi zishika ku kibuga zikabashigikira twizere yuko hari icizere rero nuko bimeze novuga ivy'intamba mu rugamba z'abigeme nkino ni zibiri tuzokina na Burkina Faso tukitwara neza hama tugahura hagati ya Djibouti na Togo uzoba nawe nyine yitwaye neza muri rusangi kuri Sandrine niyo nkuru nabonye inkuru novuga ivuga yuko bamaze kuba novuga basezerana cyangwa bavanako na equipe yiwe hariya muri Misiri equipe yitwa FC Masar yabigeme FC Masar yabigeme hariya rero no musatirizi ya w'umurundi yahora basatirira bamaze novuga kuba bavana nawe ndetse banamwifuriza n'amahirwe aho agiye kwerekeza rero vuba cyane gose tugiye kumenya mbega agiye kuba yerekeza mu yihe equipe kimwe gusa ico twomenya coco nuko hano atavuye muri no equipe ngo nuko ino equipe n'amasezerano aheze ariko ayo masezerano nimba aheze nuko hari izindi offense nziza gusumba kuko no umusatirizi wa mbere afite ibitsindo byinshi atsinda byinshi cyane gose muri iriya higana kandi afasha cyane gose ino equipe si equipe yopfa kumwikura gutyo nyine byumvikana yuko hari bashobora kuba novuga babonye ati uno mukinyi ino migurikira murondera ntidushoboye novuga kugwana nayo kugira ngo tumugumane exactement urumva hariya rero vuba turashobora kumva ngo equipe nk'iyiburayi kuko hariya urabona ko ari nana ahantu heza ni championnat navuga zimurikwa cyane gose hariya mu Barabu muri Misiri muri za Algeria n'ahandi vuba cyane gose turashobora kumva ngo agiye hiyonye muri mu Faransa ndetse n'ahandi birashoboka nibaza neza rero hariya anye ko ari iterambere ridasanzwe kuri no musatirizi kuko cyane gose ugiye kuraba profile yarafise n'umukinya akwije byangombwa kugira ngo atira imbere cyane gose meme anashike ni Burayi birakunda nkuko bivuze ati amasezerano nivyo niyo yaheze ariko numugwi utashaka kumutakaza kumburengera ngo baravuga ati twogeze amasezerano ariko nimba ari umuwaje we bamubwiye ati wewe ndabona yuko ushobora kuronka uyundi mugwi mwiza kuko umuwaje w'umukinyi yamavuga ati nshaka umukinyi wanje ko tera imbere nshaka ko turonka ibi rero nibaza yuko nimba muri Egiputa amasezerano aheze atari vyawe byo kuvuga ati twebwe ntitugikeneye ko twabivuze numwe ashobora gutsinda ibitsindo bitanu mu mugwi wiwe mugwatsinze akaba afise ibitsindo bitanu vyiwiwe batsinze nk'ibitsindo nk'indwi byumvikana yuko mukinyi bo mwikura ariko ni Sandrine uno munsi ntituzi ivyarimwo ariko uko biri kose dushobora kumva yaronse offre nziza y'ahandi hantu canke muri Egiputa nyene ugasanga hari undi mugwi uriko utanga amafaranga menshi kuri we agamugatera imbere canke kise ko toje Buraya cyo bari kintu ciza kumva yuko no munsi umuntu tuzi akini Buraya nyange gusa mu bahungu turonse umukobwa nawe tukumva tuti yagiye ukina ari mu Bufaransa ari mu Birigi canke hehe cyo bari kintu ciza tubona yuko football ngaha mu Burundi amatana ahari tubone ko bariko baratera imbere cyo ikintu ciza cyane ni nawe mu mwigeme novuga hano wo mu Burundi dufise akina ahantu heza hashoboka kugeza no munsi kuraza kubona yuko nivyo twageze kubana ubwa turafise novuga bigeme
babiri bavukana bakina muri Swede babigeme buyu ba Kennedy umufana wa Vitaro akomeye umufana w'urunani urazi ko bigeze kuza mu ntamba mu rugamba baja muri kane ariko ugiye no kuraba uno nawe nubundi novuga twovuga yuko ahagaze neza canke ariko kwego gwiza uravye novuga ni championnat canke nihiganwa ariko arakiniramwe hariya muri Misiri ndetse akagirane akanitwarana neza cyane gose umwaka weze yabaye top scorer waririya higa ndibaza ko no mwaka ashobora kumuba kuko numukinyi mwiza yavuye ngahatsi n'ibitsino vyinshi agenda hariya twumva atsinda ibitsino vyinshi ndavuga nti uyu mukobwa uko biri kose hariho ugwega agezeko rurengeye ku mugabane wa Afrika niko novuga nuko rero ariko aragira imyimenyerezo n'abandi kugeza ubu mu ntamba mu rugamba ndetse n'abasha Jafari abitwa ba niyo mwungere Peace Orga n'abandi ushobora novuga uri umukunzi w'inkino uza kubona ino equipe nserukira gihugu yabigeme genda ajya kuri Centre Technique National urahita novuga ubona kungene bariko baritegura zino nkino abakinyi bose baba hari nibiba ibintu byiza cyane gose nuko